ndabaramukije bakunzi bimbonesha kure ya Ganawe TV. Ndabipfuriza amahoro y'Imana ngo ganze imitima yacu nkuko bisanzwe. Ndi Evangeliste Kwizerimana Domitira, ngarutse kuri no mbonesha kure ugira tuyage jambo ry'Imana ora yashize ku mutima wanje kuri no munsi. Ariko imbere yuko tuganira reka tubanze dusenge, twiragize umuremyi kugira bize kugenda neza mu kiganiro tugiye kuyaga namwe. Uragorotse data mukunzi mwiza, turagwashimwe n'icubahiro kugira neza bugaca bukira. Watubereye Imana kuva kera none kuno musi watubereye Imana, tukengurutse neza yawe n'urukundo rwawe. None mwami mwiza niwakira amashimwe n'icubahiro bivuye mu kanwa kacu biduga imbeza yo kubera umuvumo neza. Ariko uhoraho ngo amashimwe y'umunyavyaha n'induru mu matwi yawe n'igisesema mu maso yawe, turaciye bugufi duhangaza duhari ntuduharura imbaza tuganze maso y'igiciro kinini yatwururuke ko tweza agasemwe injebejebe n'amarabaga. None mwami nyagora ku ngoma kuko ari udaharuye wicaye ku ntebe y'imbabazi tuzisavye tuzigira kutuzihawe. Turasengeye mwami Imana imitima igiye kwakira ino jambo, dusengeye n'ugiye kurivuga ko ijambo ryawe riravugutiwe mu izina rya Kristo Yesu. Turakwingize mwami ngo ijambo ryawe nirisiga abantu bawe ko ryabasanze. Turakwinginze mwami nyaguhora ku ngoma ngo abagwayi bakize, abagobo bitwararike ubagiriye neza. Nanje mwami ninasama nawe bari buvuga mbindogoba nawe ugendereko, maze ishimwe n'icubahiro bishize guhabwa wewe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Ndagukengurukiye wafashe umwanya wo kunyumviriza gutakaza akanya kawe, ariko icyo nagenda gusabe nagira dutangurane tuze gusozerana. Mwami Yesu ari we guhera umugisha. Tugere gusoma ijambo ry'Imana rifise teme ivuga ngo impumyi canke ubuhumyi. Nibwo tugiye kuyagako kuri no munsi. Ndasoma mu izina rya Yesu, ni ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cyaho ni 10. Tugira duhere ku murongo wa 46 tuza kugeza ku murongo wa 52 aho dusanga Mwami Yesu yahumaye impumyi. Ndasoma mu izina rya Yesu. Yesu ahumura impumyi yitwa Barutimayo ku murongo wa 46. Nuko bashika Yeriko, akiva Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi. Mwene Timayo yitwa Barutimayo umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu umunyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati, humura va hasi araguhamagaye. Nayo ita impuzu yayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza atugomba ko ngukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti, ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu arayibwira ati, genda ukwizera kwawe kuragukijije. Aca arahumuka amukurikira ku nzira. Amen. Nayo majambo tugiye kuganira ko nshuti mukundwa avuga kuri uyu muntu yitwa Barutimayo yari impumyi. Impumyi tugiye kuyivugana ko mu buryo bubiri. Turaza kuvugana mu buryo impumyi mu buryo busanzwe. Twese impumyi dusanzwe tuyizi ni umuntu atabona. Impumyi nta mugambi igira, nubwo yawugira ntiyomenya kuwukora ngo ushire mu ngiro. Impumyi ntimenya iciza kuko ntikiraba, ntimenya uri ko arayikorera nabi kuko ntiba yamubonye. Impumyi
mu bisanzwe mu majambo make bayifata ukuboko bakayereka iyija, igira ku vyiyumviro vy'abandi, igira ku maso y'abandi, ntishobora kumenya ngo uyu ni mwiza canke uyu ni mubi, iki kintu gisa neza canke iki kintu ni kibi. N'ubuhumyi tuzi mu buryo twese bugaragara, niko imibereho y'impumyi isanzwe imeze. Ariko turaza no kuyaga ku bundi buhumyi bwo mu buryo bw'impemu abantu benshi badashobora kwitwararika, kandi ubwo buhumyi buhari. Nshuti mukundwa, rino jambo Yesu ashitse impande ya Barutolomayo, Barutolomayo umutima wiwe uramenya ko umukiza aciye, ko umwami Yesu ahaciye, aratakamba, araboroga, arakoma induru uti Yesu mwene Dawidi ngirira imbabazi. Haleluya. Ntiyasavye ngo mpumura, yasavye ngo ngirira imbabazi. Haleluya. Asaba ngo ngirira imbabazi, ngo muga abantu baramuzibiranya, baramuzivya, baramuhoza, baramubwira ngo ntasubire gukoma induru avuga. Ariko nguko bamuzibiranije, nawe yakomeje kurushirizaho, ahubwo avuga n'ijwi rirenga, avuga ati Yesu mwene Dawidi ngirira imbabazi. Haleluya. Nawe nshuti mukundwa, urafise ibiriko birakuzibiranya, urafise ibiriko biragucecekesha, urafise abagukikuje baguma bavuga ngo urya nawe kuva aho yasengeye, ngo urya nawe kuva misi yose amajoro atumena amatwi, buri mwanya mu Bibiliya, buri mwanya ngiye gusenga, kandi mu vy'ukuri ntabwo usenga abo, ariko barakubangamiye. Si wowe wa mbere urumva ko n'impumyi Barutolomayo ariko aritakambira ku ruhara rwiwe, kuko bari bakikije Yesu, bari benshi, ishengero ryari ryinshi, ariko baramubanda, baramubuza, baramuzibiranya ngo nahore. Nagira ndaguhumurize ngo biriko birakuzibiranya kuri uno mugoroba canke muri kino gitondo, bivanye naho uza kugururira ino video canke aho ubutumwa bwiza buza gushikirira, ndakubwire nti ndaguhumurije, siwe wa mbere bazibiranije, ariko kuzibiranya kw'abantu ntikwabujije Barutolomayo gukira. Yesu aravuga ati oya, ahubwo ni mumumpamagarire, ni mumunzanire. Bahimushikira bamubwira ati humura, ahubwo va hasi, araguhamagaye. Aca yitaba umwami Yesu. Agiye aramubaza ati mbega wowe ushaka ko ndagukorera iki? Aramubwira ati je nshaka guhumuka. Nawe wowe uzi icyo ushaka none? Umwami Yesu kwagira kubazi, ariko arakubaza ati wewe wumva ushaka iki? Tumbereze uvuge neza ikibazo aho gitumbereye, aho vyafiriye, urabe kugira umwami Yesu ntagusige uko yagusanze. Arambwira ati jewe shaka guhumuka. Acamubwira ati rero ukwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Ariko ngo acafata ingingo gukurikira nde? Yo gukurikira umwami Yesu. Mbega wewe niyaguhumura ugomba ukurikire nde? Wobwira ukurikira umwami Yesu cyangwa ugomba wisubirire mu vyiwawe? Haleluya. Nshuti mukundwa, igikorwa imbere yuko kigaragara kibanza guhera mu mutima. Jewe ndiko ndavuga mu mutima wawe ntaho nzi, ariko Yesu arazi mu mutima wawe, arazi niyagukiza, arazi icyo ukurikira, arazi aho uza kuja, arazi biza gukurikira ingene biza kugenda. Nagira ndakubaze ngo utegure umutima wawe, uwo bugira ukurikira umwami Yesu, ko bamukurikiye kubw'imikate yabwiye ati ntimundondezwa n'ivyo nabigishije, ni kubw'imitsima myinshi nabagaburiye. None nawe ugomba ko umwami Yesu agukiriza kibazo wowe ufise cy'ubugwayi canke ikindi kibazo cyari cyose, ko byose arabishoboye. Ariko no munsi nashimye ko tuganira ku kibazo ciki cy'ubuhumyi. Haleluya. Woba witeguye guhava umukurikira canke woba witeguye gukurikira ibindi byose wishakira mu gihe Yesu yo bahejeje kugukiza? Ariko cyo nagira ndakubwire, Yesu we yasanga ntiyamusiga ko yamusanze. Iri jambo ndakwinginze ntirigusige ukiri impumyi, nagombye ko rigukura mu buhumyi ushobora kuba urimo. Haleluya. Nshuti mukundwa, rino jambo nakubwiye ntugiye tuvuga impumyi mu buryo bubiri, mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri. Abantu twako turavuga ku buhumyi bugaragarira amaso y'abantu, n'umuntu atabona yaja, n'umuntu atabona ibiriko birakoreka, n'umuntu atazi cyo gukora, n'umuntu atokwiteza imbere. Ariko Yesu hari ubundi buhumyi abona yaravye abana b'abantu. Hari ubundi buhumyi abantu bazi ko badafise, kandi nibwo bukomeye, kandi nibwo bushobora kugirane, nibwo bushobora kwica abantu.
kuko iyo umuntu agendana ikibazo akaba akizi n'abantu barashobora kumutahura cyangwa nawe ubwiwe arashobora kwitahura, ariko hariho ubundi buhumyi buhari umwana w'Imana cyangwa umwana w'umuntu mwa kino gihe ashobora kuba afise akizera ko adahumye kandi ahumye. Ati n'ubuhumyi bumeze gute? N'ubuhumyi bwo mu buryo bw'impemu, n'ubuhumyi abakristo cyangwa abana b'Imana bagendana ariko bakaba batabuzi. Reka twifashisha amajambo dusanga hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ego gice cyaho 33. Reka tubaye dusome ku murongo w'8 twumve ubwo buhumyi bugira kabiri nabwo nashatse ko tuganira ko ubwaribwo. Ndasoma mu izina rya Yesu mu gitabo cya Yesaya bice 43 ku murongo w'8 haravuga ngo sohora impumyi zifise amaso n'ibifamatwi bifise amatwi. Haleluya. Hari impumyi zifise amaso, hano baciye bongerako ngo n'ibifamatwi bigizene bifise amatwi. Haleluya. Nibwo buhumyi rero, sivyo nikuriye mu mutwe, nivyanditse mu ijambo ry'Imana. Hano kuri Yesaya nyene igice ca 42 tuhereye ku murongo wa 18 naho nyene kugira tuje tuganira neza duhuza twumvikana. Ku murongo wa 18 mwabifa amatwi mwe nimwumve, mwampumyi nimurabe kugira ngo mwitegereze. Ninde mpumyi atari umushumba wanje, canke gifamatwi nk'intumwa yanje ntuma? Ninde mpumyi nk'umugendanyi wanje kandi ahumye nk'umushumba wanje jewe Uhoraho? Abona vyinshi yamara ntiyitegereza, amatwi yiwe arazibutse yamara ntiyumva. Amen. Jambo ry'Imana yavuze ngo sohora impumyi zifise amaso kuko ntiziriko ziragirane zirabona. Mu yandi majambo make, n'abantu bitwa ko bamenye Imana, n'abantu bamenye umwami Yesu, n'abantu bari mu nzira y'agakiza, ariko bariko baribesha ayo nzira batayibonye cyangwa umwami Yesu batamubonye. Yesu yobashaka kubona nde canke ko yobashaka kubona iki? Haleluya. Yesu arashaka kubona umenye iciza n'ikibi, ugira icyo utahura kubw'ijambo ry'Imana. Aravuze ngo ninde mpumyi atari umushumba wanje, mu yandi majambo atari umukozi wanje. Ninde mpumyi atari intumwa yanje ntuma jewe Uhoraho? Kuko yumva vyinshi akabona vyinshi ariko ntabitahure. Nshuti mukundwa, wewe woba waramenye Imana, wewe woba waramenye ijambo ry'Imana, nagira ndakubaze, ibivugwa mu ijambo ry'Imana woba ubizi canke woba ubitahura? Haleluya. Yesu aragomba kuguhumura amaso y'umwuka, amaso y'umutima, kugira ubone umwasi, kuko ivyo wikeka ko bishobora kukwica vyica ubuzima, ariko inyuma y'ubu nk'abakristo hariho ubundi buzima bukenewe buzobaho. Yesu avuze ati abakozi banje, abatwamenyanye, abakristo nibo bihenda, ariko mu vy'ukuri uwo bakorera batagizene batamumenye. Haleluya. N'uburyo rero bushobora kurimbura abantu benshi muri iki gihe, kuko batigeze bamenya iki jambo ry'Imana rivuga. Nshuti mukundwa, iyi Bibiliya nivyo, Bibiliya mvuze Bibiliya ni yegeranirizo ry'ibitabo. Haleluya. Bibiliya ni yegeranirizo ry'ibitabo vyinshi. Si ukuvuga ko Bibiliya ari ryo jambo ry'Imana. Mu vyanditswe rero harimwo ijambo ry'Imana. Yesu aravuga ati reka ndabahe umukate mugabo mukubaha arawumanyura. Kwari kugira bawumanyure, nibisigura ngo usomye urasambura, urasobanuza, urasaba mpwemu yera. Iyi Bibiliya uyisomye urashobora kuyisoma nk'abandi
ukayikuramwo ibitashobora gutunga ubugingo bwawe. Bisaba kuja indani ukimbika kugira ubone ibishobora kugufasha. Niho ushobora kuronka ubuzima bubonerwa muri Bibiliya. Reka twifashisha akarorero gatoya. Yesu atanga umwagazi w'intama, arabwira abisirayeli ngo babatangure Pasika babaga umwagazi w'intama, maze amaraso basige ku bishimaryango by'imiryango yabo. Mu majambo make amaraso aboneka iyo ubaze. Iyo ikintu gihagaze ntushobora kuronka mwiki mw'amaraso. Amaraso niki? Amaraso n'ubugingo. Yesu ngo ni umwagazi w'intama w'Imana. Yesu niwe jambo, kandi ngo mbere na mbere jambo yarariho. Iri jambo rero ryahozeho, ariko aravuga ati none ko ari umwagazi w'intama, amaraso mu kuyaronka bisaba kubaga. None kubaga mu ijambo ry'Imana ko bari gute? Nugusoma, ntusome nk'ikinyamakuru, ugasaba mpwemu yera akaba ari wagutahuza, ukabaza Yesu akaba ari wakwereka ijambo ryiwe hagati mu byanditswe. Haleluya. Hagati mu mwagazi w'intama habamwe amaraso, kandi amaraso nibwo bugingo. Niyo yamenye ku musaraba kugira ngo turonke iki? Ubugingo. Haleluya. Ntusomerere ivyanditswe gusa, anaginje kugukebura ngo urabe ubuhumyi ushobora kuba ufise, urabe kutashobora kuba wibesha ngo urabona kandi ugasanga utari kuragirane urabona. Ko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo impumyi n'umukozi wanje, n'umushumba wanje, n'uwo nkoresha, n'uwama impande zanje. Ariko ibyo mvuga akaba atari ko aragirane, akaba atari ko arabitahura. Nagira ndagukebure gato, Bibiliya ikubiye mu migani. Haleluya. Umugani rero nk'abarundi bavuga ngo umugani ugana akariho, kandi umugani urasobanurwa. Nagira ndakubwire ijambo ry'Imana akenshi n'ubuhanuzi canke nihishurirwa. Iyo umuntu ayishuriwe rero urota indoto mu rurimi wumva, ariko ukazitwara ku bantu ngo nsobanurira. Abami twagiye tubona kenshi bagiye barazirota, ba Nebukadineza barazirose, umenga n'umwami Farawo umenga yarazirose nawe. Igihe azisigurirwa na Yozefu yarahamagara akabaza ati nimuze mugabo munsigurire je ibintu narose ibivuga uku, mugabo sinshobora gutahura ibirimo ivyari ivyo. None nawe ko uba wicaye aho uzinga ijambo ry'Imana urarizi, nta kuntu wogira umwete ngo usabe abantu bagusobanurire mu gihe ushobora kuba utabisobanukirwa. Haleluya. Ubu buhumyi ntuzosanga ubufise, ntuzosange warahegekeye Bibiliya, usange wayitwariye ubusa. Dufise abantu benshi bakoresha Bibiliya, ariko usanga tudasangiye ukwemera. Mbega muri uko ni gute tudahuje ukwizera kandi dusoma Bibiliya twese? Nuko ibiri ndani muri Bibiliya ahubwo atari byo dushikira. Ibiri nyuma muri Bibiliya bimeze nk'ikinyamakuru, bituma duharira, tubifatira ku migenzo yacu. Ariko iyo twasaba umwami Yesu ngo adusobanurire, yari kudusobanurira neza akatubwira ikijambo ryiwe rivuga n'icyo yari yashatse ko tumenya mu ijambo ryiwe. Haleluya. Reka twongere kwiri jambo dusoma mu byahishuriwe Yohana ibice byaho bitatu. Duhereye ku murongo wa 17 n'uwa 18. Twumve neza ingene umuntu ashobora kwibesha akibwira ko ari umukiristo. Byari n'ubutumwa bwiza Yohana yahawe arungikira amashengero ndwi. Muri ishengerero y'igirandwi ryari ishengero ry'Laodikiya, ngo ryavuga ko ritunze, ryavuga ko rivize byose, ariko umwami Yesu yari ko ararikebura. Haleluya. Umwami Yesu ariko ararikebura, aribwiye ati wewe uvugwa ko umutunzi, kandi ari we uri umworo rurangiranwa, ari we wafutanye, ari we w'impumyi, ari we ugenda amenya. Haleluya. Reka turasome tureke kwibwira ko kwibarira ngo niko kubesha. Ndasoma mu izina rya Yesu ibyahishuriwe Yohana igice cyaho cya 3 duhereye ku murongo wa 17 turasoma n'wa 18. Ndasoma mu izina rya Yesu ngo kukuvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye, numenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda amenya. Ndakugira inama ungure kw'izahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi,
ungureko n'impuzu zera ubone kwambara, isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ugureko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Amen. Ngo kandi ungureko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Uwo ni Yesu yariko arahishurira Yohani amubwira ivyo ishengero ry'Ilawodikiya mu mashengero ndwi yariko arandikirwa. None wewe muri ayo mashengero ndwi yariko arandikirwa wowe ushobora kuba urimwo? Nimba wowe urimwo, nari ndakwibukije nciye muri buno butumwa bwawe no shengero ry'indwi ry'Ilawodikiya, ryavuga ngo riratunze, ryavuga ngo ririkwije, ariko umwami Yesu ariravye aravuga ati wewe uri umworo, uri umutindi, warafutanye, ahubwo ugenda menya. Yesu arigira inama ko yogurako ubutunzi, amafeza, amazahabu yakuwemo inkamba n'umuriro n'amabuye y'agaciro. Yesu niwe buye rigumye imfuruka. Tuvuze amabuye y'agaciro ushobora kwibaza ko ari ayandi mabuye, ariko ugasanga uribeshe. Yesu rero yarakugiriye inama akubwira ngo mugureko umuti wo gusiga kuri ayo maso yawe. Muri kino gihe nshuti mukunda igituma nakuzaniye iby'iri shengero, abantu bose bavuga ko bazi Imana, abantu bose bavuga yuko bari abakirisu bakijijwe, mugabo ibi biti ukabona biriko biriyongera. Ariko nagira ndagukebure, Yesu yavuze ngo ni inzira ipfunganye, inzira ija mu ijuru. Haleluya. Niwihende, ahubwo hagarara urabe neza, urabe ko atari wewe uri kurabivuga, kuko ari wewe wese uvuga ngo avuga ngo abisi je sindi uwisi je singizene, mugabo ugasanga iyo si niyatahama. Nivyo urashobora kuba utari uwisi, mugabo ndakugiriye inama kuko Kristo yatumye je kuri uno munsi ugure ubutunzi kuri we, ugure impuzu ubone kwambara, kugira isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragarira abantu, ntizigaragare, ntiziboneke. Reka rero hindukira urabe kudashobora kuba ari wowe uri kuravuga kuri umutunzi, kuko bwari ubuhanuzi bwatanzwe buzogushikako, buzoshika ku mashengero. Uraba aho uhagaze, ureke kwidadira, ahubwo ufukame ubwire uwo bitanga ari we Kristo Yesu, ari we ashobora kuguhumura, ari we ashobora kuguha ubwo butunzi butagaragara buri mu ijambo ry'Imana, kugira uronke uwo muti ushobore gusiga ku maso ubone guhumuka. Ijambo ryatubwiye ngo sohora impumyi ariko zifise amaso zidashobora kubona ivy'ijambo ry'Imana, ibipfa amatwi, kandi ngo nibo bakozi bayo, nibo bantu bamenyanye n'Imana. Nshuti mukundwa, iri jambo nagomba ntiri gusiga uko ryagusanze, ahubwo wikebuke, kuko Yesu yarantumye nze kukubarira ntuwavusanga uri impumyi gusumba Barutolomayo, kuko wewe yarabimenye arisabira, kuko hariho n'abandi bari bamukikije Yesu burya impumyi zari zirimwo, ariko umwe niwe yashoboye kubitahura. Ubuhumyi bwo mu mutima burica gusumba ubuhumyi bugaragarira amaso y'abana b'abantu, kuko abantu bose baba bakuzi kuri impumyi, ariko iyo tubonye kanura, ariko iyo tubonye ko wakijijwe wambara impuzu uruhu rw'intama, ahubwo uribingira. Ntaho umuntu ashobora guhera ngo yakwitwararike akubwira ubutumwa bwiza, akubwira ijambo ry'Imana, kuko waritijije umwambaro w'agakiza. Nagomba renda kwibutse, ntusanga uhetse ingobyi umwana yarapfuye canke yaragiye kera. Ryari iryo jambo ry'Imana Uhoraho yari yashize ku mutima wanje, yari yandungikanye ngo nze turisangire nawe. Urakoze kuba wanyumvirije, kuba wanteze amatwi, ndagushimiye. Ico ndagusavye sabone, ndagusavye jeme na partage, kugira ubutumwa bwiza bugere ku mpera z'isi. Wowe waparataje ku bandi, nanje nabuvuze, buge tuzohembwa ingeri ingana. Urakoze, umwami Yesu aguhezagire. Ariko reka ndangize dusenga.
uragororotse mukunzi mwiza, uragororotse nyagora ku ngoma. Habwa amashimwe n'icubahiro, tugaburira ijambo mwami Imana. None turashimye kubw'imitima yacu mwami, turagiye guhumuka kuko ari wowe ijambo ryawe uritanze. Girira neza abaryumvise bose mwami Yesu, bitwararike mu bibazo barimo, maze bakubone. Abariko barihenda ubakangure, ukangura imitima yabo, nibamara gukanguka nabo bakangura abandi. Urakoze kuri Alpha na Omega, intango n'iherezo. Gira neza bugaca bukira, ishimwe n'icubahiro bihabwe wewe mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti, amen. Hamwe nayaga nawe TV.